Gushika uno munsi Lona imaze gutanga impusha zo gukinisha ku mashirahamwe agera kuri 15 ariko rero mwayo mashirahamwe 15 umunani muri ayo akaba ariyo ari ku rubuga gushika uno munsi. Amashirahamwe ane muri ayo yahavuye yugara mu mwaka wa 2020 ayandi 3 akaba ariko arisuganya kugira ngo asubire ku rubuga yitunganye neza. Mu mwaka wa 2023 ubushikiranganje mu byo bujeje harimo intwaro yo hagati mu gihugu bubisabwe n'abajejwe intwaro mu duce dutandukanye bwarahagaritse by'agateganyo ikinishwa ry'inkino zihiganisha imigisha mu mazu ayo mashira hamwe yakoreramwe mu gihugu cyose. Intumbero ikaba yari kubanza gutunganya neza uko ayo mashira hamwe yitwara muri ico gisata kuko hari hagaragaye ko ayo mashira hamwe atubahiriza ivyitonderwa nyamukuru muri ico gisata nko kudakinishiriza impande y'amashuri canke ibindi bibanza bishikwamwo n'abadakwije imyaka 18. Iryo hagarikwa ntiryakoze ku mashira hamwe akinishiriza ku mbuga ngurukana bumenyi. Iyo ngingo rero ikaba n'ubu ikiri mu ngiro mu kurindira ishigwaho gitegeko rigiye kugenga ico gisata. Mu ntumbero yo kwitegurira bwite ihindurwa ryishira hamwe Lona yahavuye ihagarika idandazwa dudutike duharugwa ariko twita ticket de grattage mu gifaransa ica yihutira gutegura amategeko agiye kugenga Lona be nico gisata. Ayo mategeko rero akaba aze yarashikirijwe inzego ziyemerera kuja mu ngiro kugira ngo ziyahinyanyure neza. Vuba cyane rero haritezwe ko Lona ihinduka ikaba urwego rujejwe kugenzura itunganywa ry'inkino ziganisha imigisha mu Burundi twita Agence de régulation des jeux de hasard. Narijya itegeko shikiranganje nimero 150 agakwego 540 agakwego 108 ryo kuwa 31 umwaka wa 2024 gerekana uko amashira hamwe akorera muri ico gisata atozwe uburyo buvuye mu gukinisha bene izo nkino. Tubamenyeshe kandi ko muri uwo murongo nyene Lona ubu ifise ubushobozi bwo gukurikirana ikibiriraho ibikorwa vyose ayo mashira hamwe akora agaheza akarihishwa amafaranga ajanye nayo binjije. Ivyo bigakunda biciye mu gukorana n'ishiramwe B&N Partners byazanye ivyuma n'ubuhinga bihanitse mu kugendereza uko ibijanye n'inkino nkizo zitozwe uburyo buvuye mu gukinisha hisunzwe amasezerano nimero 5 akarongo ARCP akarongo 2024 yahuje leta y'u Burundi n'iryo shira hamwe B&N Partners. Ngomenya ko ikoreshwa y'iryo vyuma bishasha vyazanye akarusho kanini cyane mu bijanye n'ubutunzi bw'amafaranga bwinjizwa na Lona ugereranije n'ubwahora bwinjizwa imbere y'ayo masezerano. Amashira hamwe yemerewe gutunganya inkino gushika ubu kuri uno mwanya nyene amashira hamwe yemerewe na Lona kandi ari ku rubuga nayakurikira. Hariho Lydia Ridike Burundi, hariho Vietere Burundi ifise Lumiloto na 1TBet, hariho Advanced Group, hariho RaiCBet, hariho Kings Investment, hariho BBL Capital, hariho Bubet, hariho na Lidwin Burundi. Aho haca hiyongera ko ayandi mashira hamwe yari yarahagaritse mugabo aharuka kutumenyesha ko agiye gutangura ibikorwa vuba. Ayo nayo ni Loto Burundi hamwe na B Hospitality. Ishira hamwe Samalots ryasavye guhagarika ibikorwa mu kiringo c'amezi 2 kugira rishobore kwitunganya neza ngo risubire ku rubuga. Ishira hamwe naryo Somali Tires isanzwe yarahagaritswe by'agateganyo ku mvo zo kutubahiriza amasezerano afitaniye n'ishira hamwe Lona. Amashira hamwe nayo nka Bunga Bet 257, Xin Long Tombola na Lee Game ntakiri mu vyo Lona iharura kuzogaruka ku rubuga kumvo rimwe ryose gisangije. Lona yifashe gute mu iterambere ry'igihugu? Ishira hamwe Lona iruhande yo gutanga impusha zo gukinisha inkino ziganisha imigisha
be no gukurikirana umunsi ku wundi uko ico gisata cifashe, rirasahiriza mu kigega ca leta rikongera rikanashigikira utwigoro twa leta mu bijanye n'iterambere ry'igihugu n'abene gihugu. Ni muri iyo ntumbero nyene Rona yafashe ya mbere mu kwitabira kamo kanyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu ko kuwa 27 Kigarama umwaka uheze, aho yahamagariye inzego zose z'igihugu be n'amashirahamwe yegukira leta kwerekana umugambi w'iterambere wihuta worangurwa mu minsi itarenze 100, ico twokwita mu gifaransa initiative à résultat rapide pendant 100 jours. Ishirahamwe Rona rikaba rero ryaritabiriye ako kamo mu gushigikira leta yacu nimbona kazoza y'igihugu cifashe 2040, igihugu giteye imbere 2060, mu gushigikira igisata c'indero aho rizoronsa amashuri intebe zigera ku 500. Vuba rero tuzosubira tubatumire kugira ngo dushikirize ku mugaragaro ivyico gikorwa turiko turarangura. Ico naco tuzokirangurira muri Bujumbura hamwe na Bubanza. Mu gusozera tugabishe abakinyi be turagabishije abakinyi be n'abarundi muri rusange kuri ibi bikurikira: ko kizira ko hogira umuntu canke ishirahamwe giyadukiza gukinisha inkino za tombora batabanje kubirekurirwa na Rona. Aho duhagaze cane ku mashirahamwe asanzwe atunganya amatombora yuko imbere yo kuyatunganya yosaba impusha Rona kugira irabi ivy'igira ikore ko bivyeme n'amategeko hama ibahurusha. Aha twovuga nka Brarudi, Econete Leo, Vietere Burundi, ETS Radak n'ayandi asanzwe atunganya kenshi bene izo nkino. Uzofatwa arenze kuri ivyo dushikirije aho hejuru azokurikiranwa n'inzego zibijeje aheze ahantu vy'akarorero hisunzwe amategeko y'igihugu cacu.